ko mwamaze kuba mu mvungu muvyumva n'ururirimbo rumeze neza cyane ruhayagiza Champions League canke UEFA Champions League nyene rya championnat y'abantu b'abagabo ni match ziba zirangira nyene umunsi wundi wamaze kubutangura uyitanguye kuwa kabiri uza kubushika mu rugo canke uza kubushika kumuhana match yamaze kuba yinjira neza na neza ku munsi wa gatatu bona basora turi kubwana ku munsi wejo match zariko ziraba kandi zari zigenda zimeze neza cyane ariko zari na match zirimwo anje nini kuri buri ma equipe kuko aramwe namwe yari kararondera kwikarifya hari n'ayandi yari kararondera nyene n'ubundi kubabona aguma muri Europa League kugira barabikono nabo bobandanye baniroransa neza cyane ariko byaje kuba bitwengera bamwe n'ubundi biza kuba bibabaza abandi kuko n'ubundi niko kwisi bimeze brother. Turahera muri groupe H neza na neza FC Barcelona. FC Barcelona kuri Estadio Olímpico Luis Companies bariko barakira equipe ya FC Porto witwa Xavi Hernandez bariko yarakira witwa Sergio Conceição umumenyereza mwiza cyane wa equipe ya FC Porto Munyaportugal ariya yarameze neza cyane nawe byari bigenda bimeze neza cyane umumenyereza umuhagarikiza hagati mu kibuga yari uwo bita Daniel Orsato saza kabisa w'umutaliyano avuga ati ibintu byari bigenda bimeze fresh sana ku ruhande rwa FC Barcelona witwa Xavi Hernandez yari yashoboye kuba yizera abasore bagira kuri 11 umukenyero bane batatu nyene yari yaje kuba awizera ndavuga witwa Inaki Pena mwizamu nyuma y'ibura y'uwitwa Marc-André ter Stegen niwe yarami izamu neza na neza Jules Koundé, Ronald Araujo nka kapiteni w'umunsi Inigo Martinez ndetse n'uwitwa Joao Cancelo mu gihe Pedri Gonzalez, Ilkay Gundogan ndetse n'uwitwa Frenkie de Jong bari ngaho hagati mu kibuga mu gihe Rafinha, Robert Lewandowski ndetse n'uwitwa Joao Felix nibo bari batanguye ku ruhande rwa FC Barcelona mu gihe witwa Sergio Conceição nawe yari yatanguje umukenyero wa bane babiri Diogo Costa nk'ibisanzwe mu izamu Zaidu Sanusi, Fabio Cardozo, Pepe nka kapitene, Joao Mario Pepe yatsinze n'igisindo ca mbere witwa Aran Varela, witwa Stefan Estakio, witwa Wenderson Guerrero ndetse na Everson ndetse n'uwitwa Ahmed Itaremi nibo bariko barabirondera ndavuga ku ruhande rwa FC Porto nuko basore mace iza kubitangura neza neza kuri Estadio Olímpico Luis Companies. Match yaje kubitangura na Anvine nari kubona ko abasore bose bafise ico bariko bararondera ni match bagiye kuba banakina match ndavuga FC Porto ndetse na equipe ya FC Barcelona bose bafise amanota agira kurangahe amanota agira kuri 9 kuri buri umwe ndavuga hagati ya FC Barcelona ndetse na equipe ya FC Porto. Bona apologize match yaje kubitangura ku munota wa 30 umusore akiri muto cyane ndavuga uwitwa Pepe aza kuba aterekamwo igitsindo kimeze neza cyane nyuma y'akazi keza kari gakozwe n'uwitwa Inaki Pena ariko n'ubundi witwa Pepe umupira uza kumusanga mu maguru za kuba ari kuramwe kompura bwana igitsindo kibona kujamo abantu baza kuba batangura kuniyumvira ati none FC Barcelona baje kuba banamenyana mu byabo basanzwe banamenyereye nkuko watanga ubivuga nivyo ni match yabaye mu gihe abafana ndetse n'abakunzi umugwi wa FC Barcelona bose bariko bahanga amaso Xavi Hernandez ariko aza no kuba konvenkana mvuga ngo aza no kubemeza kuko liste yatanguje yari liste abantu bose bari bakeneye yari liste abantu bose bari bakeneye ariko ibyaje kuba ku munota wa 30 byaje gutangaje abafana ba FC Barcelona benshi baravuga ati noneho ubundi ko Xavi liste yiwe yayisize mu kandi natwe tubayinezererewe uba amakosa atavaje usubira kuyata kuri Xavi Hernandez inyuma y'iki gitsindo cyari cinjiye cya FC Porto ariko hadaciye n'akanya gato ni umusore novuga ngo nakinye na match nziza by the way kuva mu gihugu cya Portugal Joao Cancelo yanakinye match nziza abagombora igitsindo novuga ngo kuri exploit individuel yarakoze ari umwe avuye hagati mu kibuga neza cyane adugana umupira munyimaza gutereka cyo novuga ngo ni igitsindo yatsinze arondera deuxième poto Prasad hama umunyezamu ndavuga wita Diogo Costa umupira wakoze kariko Prasad kabisa igitsindo kimwe ku kindi FC Barcelona babona guhumeka FC Barcelona babona guhumeka. Bona Ernike na equipe ya FC Barcelona baje kuba bitangura kuba bayibonamwo ico gitsindo ariko inyuma y'umunota umwe wonyene ndavuga abasore abo witwa Xavi Hernandez ku kazi nkuko mugenzi wacu yaje kuba bikora ku kazi keza cyane kari gakozwe n'utwa Joao Cancelo ku ruhande rw'iwe bafubona ko bari banamucijije ku ruhande rw'iwe kuruno umunsi by the way aza kuba aterekamwe igitsindo kimeze neza cyane aza kuba arayagisa imbere ya y'igitsindo bari baje kuba banarya aza kuba arayagisa neza cyane. Bona Ernike n'uwitwa Joao Cancelo yaje kuba kina na match imeze neza cyane by the way kuko yaje kuba natogwa nka homme di match bari bamucije kuri nimero 3
ariko yaje kuba bikora neza cyane igitsinda giterekamo reaction imeze neza cyane ku ruhande rwa FC Barcelona bituma nabo bagaruka muri match ya kirika. ikintu novuga kuri ekipe ya FC Barcelona, ekipe ubona neza yuko yari imaze iminsi ivugwamwo ibintu byinshi kandi bitangenda bimeze neza, muga ku munsi w'ejo twaraye tubonye impinduka ku mugwa wa FC Barcelona. Ni ekipe yerekanye urukino rwiza, ni ekipe yaronse amanota atatu yakeneye, kuko n'amanota atatu yatumye baronka qualification kugira ane yuko babo kwinjira muri kimwe cy'umunani gishirisha nyuma cya UEFA Champions League. Ikindi gikurikiye twabonye impinduka ku mukoca Xavi Hernandez bivanye n'abakinnyi agiye kubatanguza, siko twari tubyiteze. Ku ruhande rw'inyuma twabonye umukinnyi Joao Cancelo amushira ku ruhande rwa nimero 3, yanabaye mwiza ahubwo ari kuri nimero 3, yabaye naho mid match urukino. Ku bwanje novuga neza yuko uyu mukinnyi Joao Cancelo yatweretse urundi rukino ku munsi w'ejo, mu gihe ekipe ya FC Porto nayo nyene ikirondera amanota 3 banganya amanota 9. urukino rwejo rwa rukino rutuma ekipe itsinze ironka qualification kwinjira muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma. Kandi igitsindo Joao Cancelo yagombowe catumye abakinyi ba FC Barcelona basubira muri mood y'urukino, biranatuma bibaha n'inguvu zo kugira bigenze neza muri mita igira kabiri, ku buryo bashoboye no kuba bagaruka bararonka n'icyo gitsindo kigira kabiri, biza gutuma umugwi wa FC Barcelona za kurangiza urukino ironse iyo ntsinzi. Reko ubwanje novuga neza ko umukoca Xavi Hernandez ko yoba yateguye neza urukino rwejo kugira batsinde umugwi wa FC Porto. Bateguye urukino neza kugira ngo baze kuba batsinda umugwi wa FC Porto, nuko igice cya mbere kiza kuba kinarangira bona apologize ndetse na Enrique ku gitsindo kimwe ku kindi abasore, ariko n'ubundi ubona ko n'ubundi ekipe ya FC Barcelona, ndavuga abitwa ba Pepe, abitwa ba Gareno, sore yabagoye cyane, ndavuga witwa Gareno, ubona ko n'ubundi bagifise byinshi bariko bararondera, kandi ubona ko bagifise ibyo bariko barempoza kuri ekipe ya FC Barcelona, ukabona neza ko n'ibitsindo bariko barabibura. Uwitwa Inaki Pena akabananya yakora amasave ameze neza cyane, ndavuga hagati mu kibuga ubona ko yarika ananategwa n'imipira igina ku makomeye, ariko akaza agahagarara bugabo, agahagarara neza imipira akayikuramo. Bona igice cya mbere kirarangira, baza kuba binjira mu gice cya kabiri, ariko baza kuba binjirana mood itandukanye niyo bari binjiranye, ndavuga mu gice cya mbere, kuko FC Barcelona bataranye itsinda ingufu zidasanzwe hagati mu kibuga. Inyuma y'ukuntu bari binjiranye igice cya mbere, biza kuba binatuma haba kombinezo hagati y'abasore, ndavuga Joao Felix ndetse n'uwitwa Joao Cancelo. Itsindo cya kabiri kiza kuba kinaboneka gitsinzwe n'uwitwa Joao Felix ku pasi nziza cyane yarawe n'uwitwa Joao Cancelo. Barca ibona igitsindo cya kabiri, abantu baravuga ati Barca yaje mu bintu byayo. Ni igitsindo navuga ngo cyabonetse kuri kombinezo y'abaportugal babiri, kuko ni Joao Felix yatangwa aduganya umupira, ni Joao Cancelo yaduganya umupira amawucomekera umuvandimwe Joao Felix munyumaza gushyira mu gitsindo cya kabiri. Ariko inyuma yo kujya mu gitsindo cya kabiri navuga ngo FC Barcelona nayo yameze nk'ivuye mu rukino, kuko abasore nka ba Pepe nabo ndetse n'abavandimwe bari kwakina hagati mu kibuga, navuga ngo baje gutanga akazi kuri equipe ya FC Barcelona. Biza gutuma no munyezamu Inaki Penya akora amasave agira kuri 4, kandi amasave navuga ngo yari amasave ubona ko yari danger. Rero FC Barcelona navuga ngo ni na performance navuga ngo itari nziza yo musore Jire kundi yari karerekana mu mutima wa defense, ndetse na hagati mu kibuga gasore ka Pedri Gonzalez kagiye kaba navuga ngo yagiye kina match ari irregiriye, kuko yakina iminota igera kuri 2 ameze neza, muri iminota igera kuri 5 musore tukamubura. Nikora nyene yarafise kuvertire y'umuvandimwe uyu mu Oranje Frankie de Jong, niwe atazara mu kuvaya nakoze n'akazi keza by the way. Ni n'umusore navuga ngo abafana b'FC Barcelona bashakabona mukomera n'amashi, ugiye kuraba iyi mediane y'abagabo Pedri na De Jong, navuga neza yuko bamaze kuba bamenyerana muri FC Barcelona, kuko ni n'abakinnyi ubona ko bamaze kuba bakinana umwanya munini mu mugwi wa FC Barcelona. Niyo ku bwanje navuga neza yuko igaruka ryabo ryo bajyafashije uyu mukoca Xavi Hernandez, kuko unagiye kuraba ni n'abakinnyi ubona ko bafite experience. Byari bitandukanye cyane kubona urukino nkuru aza kuruzanamo nk'aba ba Firmino Lopez, kuko experience si zimwe, kuko ugiye kuraba De Jong ukuntu yareka kina urukino rwejo, ukaraba ubwitange bw'abakinnyi bamwe nk'aba Joao Cancelo, ushyira ko n'uruvandimwe rw'uri defenseur Ronald Araujo, ukaraba ukwitanga kw'abakinnyi bamwe wabona yuko umugwi wa FC Barcelona uje unyotewe intsinzi, kuko
nabo muri UEFA Champions League baranyotewe kuba bashika kure banayiheruka 2015 urumva baheruka Ligue des Champions 2015 ku myaka nayo yagera nko kuri 3 batabona ico bita witeme de final umukocha Xavi Hernandez si umukocha bazanye ngo atware La Liga kuko La Liga n'ubundi bari basanzwe bazitwara bamuzanye kugira atware Champions League kuko Champions League niyo novuga neza yuko baba bakeneye mu FC Barcelona aheruka kwitwara n'umukinyi 2015 ni naho aheruka mu nzu y'abafana FC Barcelona kuko ino nuba ari umukoca atoshobora gutwara UEFA Champions League nico rero ikintu ndiko ndavuga ati umugwi wa FC Barcelona Xavi ntibamuzanye ngo atware La Liga ngo atware ngo Copa del Rey ico bamuzanye no gutwara Champions League mu gihe munaniye gutwara Champions League barashobora kumusubiriza akazana iki uwundi mukoci je ku bwanje novuga neza yuko ku munsi w'ejo intsinzi y'ejo yuko habaye n'ubwitange bw'abakinyi kugira bashobore kuba batahukana intsinzi imbere y'umugwi wa Porto kugira baze kuba batahukana intsinzi imbere y'umugwi wa FC Porto. FC Porto yaje kuba ibimpoza nko mu minota 10 ya nyuma baza kuba bakina urukino rumeze neza ariko umusore yitwa Inaki Peña aza kuba impeke mwiza mu gihe kabisumira ko yakoze amasave agiye anatandukanya mu ipoto giubona ko yatumwe equipe ya FC Porto kuba itabona ayo manota agira kuri 3. Bona apologize ni Inaki Peña inyuma ikiringo kinini atari kara akoreshwa ndavuga muri equipe ya FC Barcelona kora neza cyane bahita banamugarukana ariko n'ubundi arasanga witwa Marc-André ter Stegen ameze neza biza gutuma nawe ubwiwe adashobora kuba yona muronkana n'uwo mwanya canke iyo minota mikeyi yo kuba yona kina kuko iminota match zose zaza kuba zikintu witwa André Marc ter Stegen ariko ter Stegen ngo aragiye mu mvune biza kuba binerekana umwana muto ndavuga witwa Inaki Peña baza kuba banamushira mu izamu banamuha nico cizere ariko ni witwa Inaki Peña ku munsi w'ejo yabaye impeka ko amasave agira nko kurane yagiye akora akurikirana kubona neza ko umusore nawe ubwo wifitiye ikize nenye majambo yaje kubavuga inyuma ya match yaje kubavuga ati Jene anavuganye na Marc-André ter Stegen ati imbere ya match atarambwira ati burya bijya bintu bikogwa gutya ati kandi bugenda mu kibuga atabwo banabuke ufite ati byose biraza kuba bigenda neza ati kuko ndakwizeye kuri umunyezamu ameze neza nawe Inaki Peña yaje kubavuga ati nivyo byaje kuba bimpa motivation mu kibuga ati nza kuba nkina numva ameze neza ati naje kuba nkora n'akazi kameze neza cyane by the way ndanishimira cyane witwa André Marc ter Stegen n'ubundi yabaye wa mbere no bafashe imirimo mu kuja kumufelicita amubwira ati aturi umunyezamu wo ku rwego rw'ejo ati wo ku rwego rw'isi ati musore ubona ko ari ibintu byiza cyane witwa Inaki Peña babandanye kubona babana mu baba hafi muri equipe ya FC Barcelona bona apologize nkuko watanguye uvuga nivyo n'umunyezamu ya mu mwaka weze yara kwa Galatasaray yari yatijwe n'ikipe ya FC Barcelona banahuye by the way mu mano uvuga ngo muri poule yo muri Europa League umunyezamu yanababereye ibamba agenda asama imipira igiye itandukanye biza no gutuma FC Barcelona match ari bayinganya kuko match ari baranganije match ruturo bayitsinda igitsindo kimwe ni performance rero n'umusore nuvuga ngo nagiye mbona ndetse no nibyo nyagerakirishwa kwa FC Barcelona ariko kwa Galatasaray yarerekanye urugero ariko ama ku munsi w'ejo nivyo ni performance nuvuga ngo iteye ubwo bayerekanye kuko hari amasave hari save yigeze gukora mu minota ya nyuma ayikoze y'amaguru mu gihe FC Barcelona kandi bari baca bayigombora bigaca bitsindo biri ko bibiri mu gihe FC Barcelona baca bibandanya bishira mu mazi abira none akazi rero navuga ngo keza yakoze aba kapitene aba Frankie de Jong ndetse n'aba Ronaldo Arroyo bagiye bamuramutsa match yeze bamufelicita arakwiye umwanya ni narabe baze baragabura ama match ndetse n'umuvandimwe w'umudagi André Marc ter Stegen narabe baze baragabura ama match eno y'umuvandimwe navuga witwa André Marc ter Stegen urako ari ibintu biba bigenda bimeze neza cyane witwa Xavi aje kubavuga inyuma ya match aravuga ati nivyo ati ntabwo twabaye beza cyane mu rukino ariko atamanota 3 yoyo abakenewe kandi navyo vyari ibintu byo gukina ati nivyo ubwa mbere twihaye ihangiro ryo kuba twokina kimwe 18 giciri cyanyuma ati byo navyo tumaze kuba tunabishikamwo ati kandi dushaka kubandanya tunakora ati kugira ngo ibintu bibandanye kugenda bimeze neza cyane bona apologize ndetse na Ernike ni Xavi ikintu yihaye ubona ko yamaze kuba agishika ko neza cyane bari bihaye ihangiro ryo gushika muri kimwe 18 gishiri cyanyuma ubona ko bamaze kuba banabishikamwo neza cyane bona ni n'ibintu ubona ko bigiye kuba binashika bamaze n'igihe kinini. Neon Black FM 94.9. Black FM vous donne l'heure, il est 10h. Black FM.
ariko ndavuga abasore ni n'ikintu ubona kigiye kuba kinashika ekipe ya FC Barcelona bari bamaze imyaka igera kuri 3 batarenga amatsinda, ndavuga batigera bikarifya muri kimwe ca munani gishiri ca nyuma, kuko kuva witwa Xavi Hernandez afata ekipe ya FC Barcelona ntabwo bari bwarenge kimwe c'umunani gishiri, ntabwo bari bwarenge amatsinda ngo bashike muri kimwe c'umunani giciri ca nyuma. Bwana Ernike ndetse na Apollinaire ni witwa Xavi ihangiro yihaye ubona ko yamaze kuba arishikako neza. ihangiro yihaye arashobora kuba yarishitseko, muga ku bwanje novuga yuko atahejeje ibikorwa byose. Nimba uno munsi umaze kuba wikarifya muri witeme de finale nk'umukoca, nanabivuze nanabigarutseko, umugwi wa FC Barcelona n'umugwi unyotewe igikombe ca UEFA Champions League. Rero je ku bwanje novuga neza yuko ahubwo vyomuha gutegura izindi match ziri imbere ziwe, witeme de finale, quart de finale, demi finale kugira tware ico gikombe. Kuko ugiye kurana n'abasore yasabye uburongozi bwa FC Barcelona barabamuzaniye, ugiye kuraba yari kasaba aba Joao Cancelo barabazanye, aba Joao Felix barabazanye, nabo bagomba kugirane ko abo yotanga umusaruro, bakabona umusaruro atanga muri FC Barcelona. Ikindi kigiye gikurikiye, umuprezida wa FC Barcelona yavuze ati twebwe Xavi nkuko bamwe mwari ko aravuga ati ko bagomba kumwirukana, yavuze ati je ntabwo ngomba kumwirukana ati kuko ndabona ko hariho byinshi agifasha muri FC Barcelona. Rero natwe dukeneye kubona neza yuko umugwi wa FC Barcelona tubona ufise n'abasore bakiri bato, yegire hari vanzemwe n'abafise experience bakuze. Muga FC Barcelona hariho byinshi byo gukosora kugira ashobore kuba botwara UEFA Champions League, kuko nimba watsinze Porto uno munsi imbere uzogenda uhure na Bayern Dominique canke Man City, hariho byinshi byo gukosora kugira ubone ko twari UEFA Champions League. Ego warenganye witiyeme do finale mu myaka ingahe, muga ivyo boba bakuzaniye nk'umukoca Xavi ntabwo arabishikako. Rero ku bwanje novuga neza yuko umugwi wa FC Barcelona ku munsi w'ejo batweretse urukino rwiza, mugabo turashaka kubona ya FC Barcelona yo guhera 2010 kuduga, twabonye twari ibikombe 4-5 mu mwaka umwe, dusubira kubibona no mwaka itwara ibindi ibikombe bya Champions League, kugira dusubire kubona umukoca yiyandikishije andi mateka, dusubire kubona ekipe ya FC Barcelona iza ku rwego rushimishije. Ekipe ya FC Barcelona yaje kubitsinda, rero ekipe ya FC Porto bitsinda bigera kuri 2-1 mu gihe iyi match yari kiraba muri iyo yatsinda ekipe ya Shakhtar Donetsk yaje kubitsinda ekipe yande, ekipe ya Royal Antwerp igitsinda kimwe ku busa, binatuma ekipe yande ya FC Barcelona bafata umwanya wa mbere n'amanota agera kuri 12 mu gihe FC Porto barakurikira n'amanota agera ku 9, Shakhtar Donetsk bagakurikira n'amanota agera ku 9 mu gihe